Shalom shalom, good morning, mumeze neza murakomeye. Hama nshaka kubipfuriza ukwezi kwiza, turacari mu ntango y'ukwezi kwa kabiri. Ndabizi neza ko umwaka turiko turavansa, tugiye mu kwezi kugira kabiri. Nshaka gusaba ivyo witeze muri 2025 utangure kubibamwo ubunyene mu kwezi kwa kabiri, utangure gushiraho imigabo mishasha, utangure kurondera Imana ku rundi rugezo, utangure gusenga uko utigeze, utangure gusoma ijambo ry'Imana uko utigeze. Ni ukwezi kwiza kandi n'umwaka mwiza 2025, ariko kandi hari ico usabwa gukora nk'umwana w'Imana. Itegure utangure kubaho ubuzima buhindutse, utangure kubaho ubuzima bukunda abandi, utangure kubaho ubuzima bwitangira abandi, utangure kubaho ubuzima by'ukuri bwiteza Imana muri kino gihe gishasha. Numva nobasangiza ijambo rivuga ngo ubutumwa bwiza ntibuntera isoni. Mu Baroma igice ca mbere umurongo wa 16, ntugaterwe isoni no gushingira intahe Imana muri kuno kwezi, ntugaterwe isoni no kuvugira Imana muri kuno kwezi. Nashaka kandi no gushimira abantu bariko barabana natwe kuri Top Jesus TV, ariko kandi shimira nabo muri Young for Christ bakomeza kudusengera, bakomeza kudushigikira. 2025 ni umwaka w'intsinzi, ni umwaka wo kumva ijwi ry'Imana. Nagomba ndagusaba wifatikanye natwe Young for Christ, wumva Imana hama kandi ube mu ntsinzi yo kunesha icaha no kunesha ibikorwa vya wa mugwanizi. Ubeho urwana mu buryo bw'impwemu atari mu buryo bw'umubiri. Yesu yiteguye kuguha intsinzi kandi yaranesheje ku bwawe. Mwarahezegiwe cane, umunsi mwiza kuri mwese, mukomeze kubaha no kugendera mu ijambo ry'Imana rivuga. Murakoze cane. Amen, amen.